warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Murazi neza yuko yasanzwe afise korale yitwa Komeza Gusenga. Dogoye ico gihe yitwa $1000. Turabonye abarivyi batandukanye Fizo, Sakbi bose bararonse umubonano uwo musi nizo nyene yaje gukorana ikiganiro. BTV Burundi presents B News. Turabaramukije inshuti n'abo bakunzi b'ikiganiro B News, tongera tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe, na cyane aho tuza kugaruka ku buzima canke ku ntererano ya nyakwigenderanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, na cyane mu gisata c'imico n'akaranga. Nubwo mubizi B News twama turi kumwe na mugenzi wanje DJ Raphael Nyanzi. Ndakuramuka amahoro meze cyane Spox, ndakuramukije ndamutsa n'abakunzi bacu aho bari hose bariko baradukurikirana, nuhuza umuryango wa Son Excellence Pierre Nkurunziza nyakwigendera, ariko kandi duhuza n'abarundi bose muri kino gihe bari mu mubabaro udasanzwe, kandi mukaba muzi neza yuko igihugu cyose cy'u Burundi turi mu kigandaro c'imisindi cashikijwe na leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntawugwamiye, akaba ari nawe umunyamabanga mukuru wa leta. Turabaye kazi rero Spox muri kino kiganiro kidasanzwe. Ego cyane ngo ntakiba Imana itakiza, ariko kandi ikintu cyose kiba no gushima. Nico mpamvu tutanguza kano karirimbo Rafura za kumfasha, niko karimbo twatangiye kumenya karashobora no kuba katari katoboneka hafi, ariko tuca twifashisha amajwi yacu. Warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Warakoze Mana, integuro yawe ni nziza. Nibaza ko twese tubizi igihe haza leta nshasha, na cyane biciye mu masezerano y'Arusha Rafa, aho twabonye n'umugambwe mushasha twari tuzi CNDD-FDD, baca bitorera umukuru w'igihugu ari wenyine icubahiro nyakwigendera. Ego hari mu mwaka wa 2005 aho twabonye umukuru w'igihugu nibaza cyane ari muri ba mbere bafise ingabirano nyinshi, ariko twongera tuza kugaruka na cyane dushimikira ku ngabirano yiwe canke ku byo yafashije na cyane mu iterambere ry'imico n'akaranga ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Wabaye umunyamahirwe wa mbere yari umuririmbyi yitwa Dogoye. Dogoye ico gihe yitwa $1000. Arafise ya Son Excellence $1000. Uturirimbo tuyo muratwibuka indirimbo nka Manjonjo, ariko yararivye uturimbo twinshi yaba tw'umukuru w'igihugu, harimo nk'akitwa Raisi, Mheshimiwa Raisi. Kumbure tusabe mu bunga bw'ivyuma niba kari hafi bagacishe ko gatoya. Nibaza bashoboye gukurikirana ko karirimbo na karirimbo ka Dogoye, ariko kandi Dogoye na karirimbo katubwira ukuntu yaje biography yagufashije cyane. Yego ko avuga ati akiza yagezu yakoze iki, yafashije iki. Ariko kandi hari mu ndibaza hari hajya mu Buyenzi aho nyakwigendera nyine icubahiro umukuru w'igihugu, aho yaragiye ku hari mu gikorwa kimwe mu bikorwa byatunganijwe n'undi nyakwigendera Ombudsman Rukara Mohamed, aho yavuze ati mu Buyenzi ariho umwana aririmba yitwa $1000, nashaka ndamuhe $1000. Ico gihe Dogoye si yari muri ico kibanza, ariko bagiye kumurondera, bazi yuko uyu mwama avuze ati turashaka naka, muri ico gihe nyene yaciye aboneka. Ikintu cyahabaye nuko atamufashije ivyo gusa, yaranamujanye ni wiwe aramuteza imbere no mu vy'amashuri, amubwira umwana wiwe
kandi nibaza ko Dogoye yarakuze kuruta kumbura canke iyo wangana nk'ifura. Ego Dogoye twabona ko no kwishuri bigenda neza hariya kuri Notre Dame de Rohero yabo wa mbere. Akora indirimbo z'amahit tukaja kuri Saga Plage tumuraba muri Manjojo. Ama nibaza ko Dogoye yabaye umunyamahirwe wa mbere. Umunyamahirwe wa mbere ariko kandi n'ivyahereye ngaho murazi yarigeze no kumushimira ku mugaragaro ku munsi mukuru w'abakozi aho yamuhaye agashimwe k'abakozi bakiri bato bashoboye no gukora indirimbo ico gihe yakoze n'indirimbo y'abakozi. Ubunebwe n'umwansi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Ubunebwe n'umwansi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Atawuvuyemo twese hamwe tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Nakaririmbo kakangurira abantu ko baja gukora. So ico gihe rero cyaronka agashimwe ashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera. Ego ko vyabananje nuko yasanze ko hari ikibazo cyuko mu Burundi abaririmbyi bakora bakabira icuya ariko ntibaronke ico babiri icuya bakanabe exploiter niko twabivuga. Ego harabaye ico twokwita manifestation y'abaririmbyi irimo abantu batandukanye ba memba ba Cedric Bangi ba Jean Patrick Imodo abandi ariko iyo manifestation yari yambere ariko yabaye kera tamenye ya Apollinaire. Iyo yari yiwe personnel aho yagiye gufata abantu udukaseti aravuga ati bakagurisha. Aravuga ati niko murunguka je ntunguka. Ego ico gihe rero abarivyi bagenda kugira imyerekano imbere ya presidansi. Aravuga ati aheruka ku ariko murazi ico abashikiye benshi dirisha aravuga ati bagiye abantu nibande bashaka iki. Nibaza ko yaciye asubira mu biro acasinya bita droit d'auteur. Muri uwo mwaka nyene kuko ico kibazo abarivyi ego byitaye ko baragwaniye agateka kabo naho kumbure bamwe muri bo urazi yuko uyikoragira manifestation itemewe n'amategeko mu bisanzwe bo bari bafise ishingiro bashaka droit d'auteur kuko cyari kintu imisi yose abarivyi bavuga ati tushaka n'indirimbo abarivyi bagendaho akashiraho akarefe dushaka droit d'auteur ibintu nk'ivyo. So kandi iyo droit d'auteur mwumva nubwo kumbura itatangura gukurikizwa ariko ibisabwa byose byarabaye kandi kumbure naho yigiriye amahoro we yarakoze intambwe ya mbere twizere ko n'abandi intambwe bandanyirizaho yakoze. Intambwe ya kabiri yabaye intambwe ya mbere kwanza ya gusinya hari kuri uwo mwaka nyene wa 2005 hari kwigenekezo ya 30 mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2005 niho hasohoka decret presidentiel kuvuga umunsi wa nyuma w'umwaka umunsi wa nyuma w'ukwezi umunsi wa nyuma w'umwaka hasohoka decret presidentiel yemeza ishigwaho ya droit d'auteur itegeko rikingira ibikorwa mvabwenge mu Burundi ariko ivyahereye ngaho sports ngaho haciye hashingwa rero ikigo kijeje rero gukingira canke kubishira mu ngiro ni OBDA Office Burundais des droits d'auteur et des droits voisins mwaka w'ibihumbi 2011 kwigenekerezo rya ndwi mu kwezi kwa Nyakanga aho twavuga ati OBDA ni Office des droits d'auteur et des droits voisins no kuvuga ariko naho nyene n'ivyahereye aho kandi habaye gusemerera baravuga bati turakeneye ico bita conseil d'administration ya OBDA vyabaye iyo yemeje mu 2017 n'indi harasohoka decret presidentiel yasinywe kandi na nyakwigendera aho igikomeye cyane dusanga muri iyo decret harimo nomination abantu babiri bazwi na cyane mu gisata cy'umuziki nyene umwe yakreye ico bita Amical des Musiciens ariwe Ngabo Leonce haza ubundi yatwaye Amical des Musiciens imyaka myinshi yitwa Bruno Simbavimbere nawe nyene aheruka gushengera ibukama hari mu makwezi bari baratowe
na nyine icubahiro umukuru w'igihugu kuba muri iyo conseil d'administration. Ego abandi bari muri iyo conseil d'administration ariyo nk'uwitwa Monsieur Raymond Yonkuru ari president, Monsieur René Cishahayo vice president wayo, akabona secrétaire wabo n'ingabo Leonce, abamambre ni Monsieur Isaac Bujaba, Monsieur Bruno Simbavimbere, Monsieur Joseph Butoyi hamwe na Madame Nadine Ndayizeye yarasanzwe ico gihe arongoye office Burundi de droit d'auteur de droit basé ariho akaba atari mu Burundi bivanye nuko umugabo wiwe yasigaye ari mu ambassadeur. Ego yahawe umugabo wiwe. Ego nivyahereye aho Rafa kuko hari ivyo yakorera bose, hari ivyo hari imibonano yaha bamwe hari inyigisho yatangira hamwe. Ego amenyesha makuru turazi ko hariho amamohalization yagiye araba iya nyuma iheruka kubera Ingozi yakwikiranye na Centenaire, ariko reka tugaruke kuzabaririmbyi zabaye zibiri gusa. Ego zabaye zibiri zose zabari mu kibanza kimwe, ikibanza ca Skepes mu Nyakabiga. Ya mbere yabereye hariya nyene kuri Skepes, yari ifise teme yo kuvuga ati yari séance de moralisation zari mu rukurikirane rw'inyigisho umukuru w'igihugu yatanga zo gukunda no kuzirikana igihugu. Ico gihe yari yatumiwe n'ugwaruka rusanzwe ruri ku kivi hari kuri lycée Skepes Nyakabiga. Ya ico gihe turabonye abarinzi benshi barabibona amafoto bariko barifotoza n'umukuru w'igihugu. Turabonye abarinzi batandukanye n'ico gihe amafoto yagiye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ni ifoto z'umuririmbyi Gentrino ari kumwe na president, ari kumwe Big Fizo, Sat B, turabona King Plata. Ego urumva abo nibo baje imbere cyane, urumva ari kintu cyitwa branding muri industry musicale. Hariho n'uyu yaduhaye no makuru menyesha makuru mugenzi wacu akora n'ibindi bitandukanye. Idris Simbizi nawe nyene yaragaragara muri aya mafoto. Iyo foto iracari kuri profile yiwe no. Abenshi bagiye barashira ku ma profile yabo gushika ico gihe abantu babonye yuko ari indi ouverture, ariko kandi ivyaherenga ahubwo ari yindi rero yaheruka kuba twagize amahirwe yo guhuriramwo twese na Rafa tuvuye ngaha kuri BTV, kandi Rafa nawe aherekeje umuririmvyikazi wiwe yiswe Natasha Ngendabandi. Ico gihe rero Natasha niwe ajya hit ni gihe tuvuga ko ari séance ya nyuma umukuru w'igihugu yashoboye gukorana n'abaririmbyi, aho twabonye kandi amafoto yagaragaye cyane n'amafoto y'abaririmbyi bari ngaho. Spotwe ko nabibonye ifoto yawe wabumenye kurabona na Masterendi nyine icubahiro ku ruhande rwanje agashati kavire kandi nawe nicaranye na Natasha ico gihe bari bicaye imbere, nategerezwa kuboneka narabuze ifoto sinzi aho narindi. We foto zose ugiyemo ngo zicadisha je mu bisanzwe sinkunda amafoto cyane, urabizi nawe n'umuntu afise amafoto make cyane, sikuvuga ngo simfise abafotografe ndabafise benshi cyane, ariko amafoto sindayakunda. Nitugarukira ngaho rero turangirije iyo tuvuze iyo moralisation, iyo séance ya moralisation ya kabiri, objectif kwari guhabwa ibanga ry'igihugu no gutahura nk'ugwaruka rufise ico rushoboye, mission dufise kugira igihugu cacu tucubake dukoresheje impano zacu. Ico rero ni igikorwa tubona neza yuko catumye ugaruka bwinshi ruhura, aho twavuze abaririmbyi gusa, ariko hariho n'abandi baririmbyi, hariho n'undi gwaruka ruvuye mu mashirahamwe atandukanye y'ugwaruka asanzwe akorera ibikorwa byabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ego nibaza ko twotandukira no ku bindi, murazi ko twama dufise umunsi mukuru w'abakozi tugenga twese, umwe wese muco akora, turafise n'umunsi mukuru w'intayo kwikukira, aho hose umukuru w'igihugu ntiwijana adashimiye umuntu iyo atamutumiye ngo amuha akabahasha yaramuvuga muri discours. Yes, je ndibuka ko hariho discours y'umukuru yabaye muri 2019 urumva sinakera, aho bamuvuzemo umuririmvyikazi Natasha. Nitwo kwibagira gushimira abakora ibikorwa bitera iteka igihugu mu makungu,
aha twovuga umuririmbyi Ngendabanka Natasha. Natasha niba tutihenze niwe ashobora kuba amaze kuronka imibonano myinshi. Yarahawe umubonano kuri Sika, avuye muri Sika mu gihe atahukana agashimwe ka Sika muri Benin. Hari muri 2014 agashimwe kari muri 2014 ku mubonano yawuronse muri 2015 mu ntango. Ego hariho n'akandi gashimwe yamushikaniye kitwa High People Music Awards. Ivyo vyabaye mu mwaka wa 2019. Akanyuma nako na Rising Star Award umubonano yawuronse muri umwaka nyene. Ego High People Music Awards ni hajya tubona ahadikijwe na Raphael Nyandwi, mu manager mukuru yitwa Alfred Schroyo, ariko kandi ari umumenyesha makuru yitwa Ami Pro. Hariho kandi n'umuririmbyi ufata amasanamu yitwa Willy Sirabahenda. Ego kumbure Rising Star nayo mwarayibonye, ariko kandi ibintu byaguma bitwenza, sinzi ko ari ama montage barafa bigira canke umukuru w'igihugu amuramukije mubibona gute? Nico kintu ca mbere Natasha wabonye ko yatunguwe. Umukuru w'igihugu amubonye, iki ca mbere yatanguye kuvuga ati mubibona gute. Ico nta kindi kintu nyuma yaho tumubonye, sinzi ko yari mu bikorwa bisanzwe, akarimbo kariko karavuga Uburundi bwacu nagati kateretseni. Ico gihe hari mu Rumonge, umukuru w'igihugu ariko arakari hari mu Rumonge, narafushe hari mu Rumonge igihe mu mwaka wa 2000 entre 17-18 ndibaza, mu gihe bari ko barugurura radio Izere, radio Izere FM hajya kuri radio Izere nyene mu Rumonge. Ego dutandukiriye kubo yahaye imibonano Rafa, twavuze umuririmbyikazi Natasha, ariko nitwo kwirengagiza abamisi bose baheruka ko murazi ko Miss Burundi yagize ikibazo. Ego hagarara kuva muri 2012. Hajya yatanguye gusubira muri 2012 cyane. Sindafise ama histoire menshi cyane canke kuri Andi Akizimana n'abandi babisanzwe babikurikirana. Hagare kuri aba banyuma bose bitwa ba Bernice, umwe ni 2017 undi ni 2018. Bose bararonse umubonano na president w'u Burundi nyakwigendera. Ariko kandi ariho abamisi bavuye muri East Africa bari kumwe kandi na Nikuze Bernice muri ico gihe, nabo nyene bashoboye kuronka umubonano kwa president w'u Burundi nyakwigendera. Abandi bagize amahirwe kandi nibaza ko nabo nyene ari vya vuba cyane tubita abakomedien canke abayumoriste canke ego bivanye nuko umwe muri bo yari yaronse agashimwe ka RFI yitwa Michael Sengazi, wagize amahirwe yo kumwakira avuye muri audience uwo musi, nizo nyene yaje gukorana ikiganiro. Agashimwe twabaye abakabiri, umukuru w'igihugu yaragakoze ko aragahezagira, natwe turagahezagira, turagashikiriza abakunzi bacu, kandi BTV n'ukuri yarahezagira. Ego me aho tubona ko nawe nyene ntiyikunze ngo yijane, yagiye n'abako yabifashijwe na turabonye mushikiwe asanzwe arongoye Ingomag ariwe Hosa, ariko kandi twabonye witwa Hasco asanzwe ari mbere Now Creative, nawe nyene yararonse umubona, yaragize nama yagiye gusinya mu gitabo. Ego aho twabonye rero bajanye n'abakomedie nk'aba Kigingi hamwe n'aba Ismail Mutima le comédien, twarabonye amensori, twabonye ba Arthur, aho bavuga ati bamwe bamuramukije abandi urumva baravuga ati niko byategezwa kugenda, uramwegera canke ukagorora ukuboko, nkuko bageze kuvuga ngo amastire yacagiye ngo Fizo ngo yagiye yambaye ngo muri sport, Sadbing agenda yambaye vest, ngo umva ni atarira, ariko kuri Gugu nawe yari yambaye gute ico gihe nawe yari yambaye ico gihe sinakurikiranye iyo gusa ndibaza ico
kijya categuwe amwe nibiza kuvugirwaho. yego cyane tubandanye Abashimiwe kandi ariho abashoboye kubonana nawe ariho tukiringwiza Femido Jaba asanzwe ari umuririmbyi akongera akaba afise ico bita Fofe nyene yateguye Miss Nakaranga yarabaye cyane Miss Nakaranga ihurikiyemo abarundi kazi basanzwe bava mu bwoko bw'abato. Ni ibintu byinshi twovuga kuri ivyo naho tuzomugarukako kuko yarashimiye babandi ngo tubashimire bakiriho ariko kandi ariwo yashimiye aheruka gushengera aravuga ati ni byiza yashimiye aheruka kubura umwana ni Bernard yashimiye papa wiwe ego hama yarabaye mu bambere kunovuga ati batangiye kunegura utunenge twa Miss Burundi yari jeshasha iheruka gusiba itigeze iba. Yes, twari kuri Femido Jaba tugaruke kandi ku bandi bashoboye gushimirwa n'umukuru w'igihugu ariho Sultan Suleiman musanzwe muzi neza yuko asanzwe ategura ibiteramo bikomakomeye yaronse certificate zigera kuri zibiri zose bitanga ishusho nziza y'igihugu. Ego cyane aho twabonye yaratumiye Fally Ipupa mu mpera z'umwaka wa 2000 aratumira aratumira Mbili ya Belle aratumira kandi Harmonize atumira Diamond. So ivyo ni biteramo yamaze gukora ngaha kandi byose ni biteramo byagize réussite idasanzwe. Ego ariko kandi harashimiwe n'uwitwa Antime baranshakaje. Ego yesi n'umutimbo yamenyekanishije ingoma zose z'u Burundi kwisi uretse zimaze no kwandikwa muri UNESCO. Naragize amahirwe yo kubakira bavuye muri UNESCO mu kibuga cy'indege ca Mercure Ndadaye. Ico gihe bari baje barushe ariko banezerewe cyane. Ikintu Antime yavuze ati ngo ndanumva nezerewe cyane kubona igikorwa cabaye no munsi ni igikorwa twese twifuza yuko aho ugenda hose bavuga ingoma z'u Burundi bakemeza neza yuko umuzi ari mu Burundi kuko bazi neza yuko ariho abari batanguye kuziyitirira ego bakavuga ati ngo izi nizi wacu ariko UNESCO yaraciye urubanza rero birahera ariko nibaza ko ukuri kuzwi ikizimaze kwandikwa muri bayita gute b'abarundi bavuga ngo hamwe baravanze aroshe ubushimwe muri East African Got Talent nibaza ko tutobigaruka ko ariko ingoma z'u Burundi zagumye zigwanirwa n'abandi hari umutoyi wa Antime witwa Dunia Bet ego nawe nyine ari mu bamwe bashoboye gushimirwa na nyine cyubahiro umwe yiwe urabona ni byinshi yahawe imibonane yahawe harimo ya nyakwigendera son excellence. Ego kandi ukabona neza yuko ico gisata ni gisata urabona neza yuko cagiye kirashigikirwa cyane naho utunenge twinshi tukihari ariko kumbure turazi neza yuko abazoba bamusubiriye bazoshobora kumukorera mu ngata kugira ngo igikorwa cy'imico kama gishobore kuronka amahigwe akomeye cyane n'iterambere ridasanzwe. Ego navuga kandi ko harabashoboye kwikora mu gahugo bakamuririmbira kumbure na cyane kubera bavyumvisemo kandi atabafashe ku nguvu aho hariho abamushimira na cyane turashaka kuvuga nka duhere kuri Cedric Bangi president wa cooperative des musiciens de Burundi indirimbo yavuze ati yarambabariye ego yes ni vyiza ko iyo ukosheje ku muvyeyi byamushira inkoni ngufi cyane akakubabarira ego ni indirimbo ushobora gusanga kuri channel ya YouTube ego hajya ni ya Yosd cyane sinzi channel ariko gusa yagiye kuri channel ya YouTube kera ego hariyo karirimbo nabuze irengero ryako akaririmbo ka Jean Christophe Matata keza cyane ego urazi ko kagenda nakaririmbo Matata yasohoye juste agishika mu Burundi avuye hanze mu mahanga ako karirimbo ndibuka kera narakunda kandi ngo naho ransaba Imana izongeze mu mahanga meze kwiga none aya bana kamwe ka Spox ndakumbuye iwacu
oya ako numva ko na Caspox ivyo turabigaruka Yego. reka dutandukire kuri Gentil Gentil murazi ivyamushikiriye yego nitobigaruka ko ariko gusa yarakoze numwe mu bakoze indirimbo benshi bamuzi nka Makirikiri ho mu Burundi canke umukoroni Ambie wakoloni saimenea Ambie wakoloni saimenea ariko hariho Etoile du Centre hariho Peace and Love ego hariho Dogoye yaririmbye indirimbo nyinshi yes ariko kandi n'abakomediye benshi baramusubiramo amajwi yiwe ikintu tutazofata tubibagiye ni hamwe abakomedi bashobora kumusubiramo amajwi ariko araraba imbere abagize ayo mahirwe ni Ildefonse le comédien ariko handi na Kigingi nawe yaciye akora n'ibindi ego ibi aba ba Kigingi hamwe na Ildefonse baronse amahirwe yo kubikorera mu koraniro kaminuza y'ugwaruka ry'amariba hagati mu gihugu kabira hariya mu ntara ya Gitega ariko kandi Kigingi ikindi kidasanzwe yashoboye gukora ni kuja gutwenza umukuru w'igihugu ari kumwe n'abashikiranganji mu nama shikiranganje muri Conseil des Ministres ni kintu ni imboneka rimwe cyane barayabona ariko kandi sabo na mushasha yitwa Ismael Gasore ahitse kubikora hariya nyine Ngozi muri Centenaire kandi yabikoze neza cyane uwo ni Gasore le comédien reka tutandukire Rafa navuga ati kuba yagiye arafasha aha amasponsor hari ababigira ibanga ariko kandi hari nabo byaje kumugaragara ngo muri Burundi tu concert ya Natasha mwagize muri 2016 niba niyezi yarabahaye akana mu bantu bagiye barafasha ico gikorwa hariho umukuru w'igihugu yafashije kugira ngo ico gikorwa gishoboke mu bice bitandukanye ariho na benshi bafashije ariko byagenze neza muravyibuka ni kimwe ushaka kuraba uburundi bwacu tuwakiri muri YouTube channel ya Natasha ucubibona urumva rero ico si gikorwa nuvuga ngo sponsor bakavuga ati ngo sponsor muri affiche ngo naka ariko abantu benshi bagiye barafasha ndibaza mu bafashije kandi ariyo na Spox sawa ntabangari kirari kandi ntaco bitwaye kandi gigeze ribirabanga ni kubera byabaye mu kanywa indirimbo yitwa Iyabo bayubundi iyo ndirimbo yitwa Uburundi yatwaye Isanganiro Awards hari igice ca gatatu ivuga ati ikindi ciza c'abarundi kuva kera narindi bamye bakunda no kuvuga iyo ndirimbo ako gace ka yarakigishirijeko uribuka no vyatumye muri iyo ndirimbo yiwawe hariho igice c'umuntu yitwa Bihome urazi ko umuryango wa Bihome bigeze guhabwa agashimwe ego nanje nzoshikirwa Bihome ya mugabo yaratsabari y'Uburundi ego ivyo nyene vyamaye amahirwe yuko nanje ca ndonderwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu bamwita Gaston Sindimwo aho yaje muri Kenya akavuga ati hari umwana nigeze kumva umukuru w'igihugu yigisha ndashaka kumubona Monsieur l'ambassadeur nta ambassadeur yari ahari ariko hari ico gihe bari wagiye mu nama je niberaho bita Westlands Westlands kwa Mama Maureen tante wanje hamwe nakorera clip ya célibataire na Bface hama barandondera hasi no hejuru barantwara aho twashikiye nkajya Karobe na Kavinyu ariko akanvelope karabonetse mu madolari ego baya mu mashiringi amashiringi ariko amashiringi yashoboye kuronka Kavinyu nk'ukwezi ego birazimbutse hariya inyama n'ibinyobwa birazimbutse aho rero ivyo rero vyatumye kandi ngaruka igihe naronka Isanganiro Awards nibaza ko indirimbo yitwa Burundi yangejeje kure sinobura gushimira Christian Savio nariyumviriye igihe ngaruka kuyikorera amasanamu aho nandikiye nyene icubahiro c'umukuru w'igihugu acaranterera hama nanje ndakora igikorwa kiragenda neza Iyabo bayubundi wobukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza Uburundi amukunda Uburundi menya neza Uburundi ubukundisha abandi
nivyo gushima rero, ariko kandi tubamenyeshe tuti ariho ibikorane bitandukanye by'amasengesho, ariko umukuru w'igihugu ku mwaka yakora ibikorane bigera kuri 2 ari igiteramo cyatangura umwaka, ariho cyo muri ete, ariho n'ikindi giheza umwaka kikaca gitangura umwaka, hariho kandi n'icumuryango. Ibyo byose byateguwe, ibyo byose byateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Hanyuma murazi neza yuko yasanzwe afise korale yitwa Komeza Gusenga. Muri korale Komeza Gusenga niho ya ndirimbo twatanguranye yitwa Warakoze Mana. Ariko bararirimbye n'idindi harigiye nzo kwicara. Urazi ariyo ka video kari très populaire, ariko aratambisha urazi nka igihe Kidiaba. Kidiaba ramuzi umugore kipa wo muri TP Mazembe. Iyo yazobimekwirikirana ikiganiro citwa ni BTV Sports, abagenzi bacu aho nabo bazogaruka ari amajongre y'imitwe tuko turavuga muri sense yo gutamba. Yatamba nka Kidiaba, yatamba yicaye, ariko yatamba yicaye ariko ukuguru kumwe kuri yarasigabirano nyinshi. Yarashobora kandi no kugira nerafa gupfukama agasabira Burundi. Niyo foto kandi yagiye irasirikira cyane, uyafukamye subundi ni Petero Burundi. Ariko ariyo zini yaguma usanga ariko arigisha asimba cyane ibyo kuvuga cyane mu migani. Ariko kandi ashatse yaravugira ngaho ati shauri yenu, shawambia mie shauri yenu. Ama novuga ati Rafa reka dusozere n'amareaction yabaye igihe yitaba Imana, ariko tubibutsa ko nibaza ko turi mu ndwi y'ikigandaro. Ni misi ndwi aho yigiriye biciye hariya muri hôpital ya hariya, hôpital Cinquantenaire turashoboye yo mu ntara ya Karusi. Hari kwigenekezo rya 8 ukwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2020. Reaction zabaye nyuma yo kwigendera ni reaction wabonye kwanza status zose, amafoto n'abaririmbyi n'abakomediens, Gentilino, Masterland, Kidumu, Akesdan wewe yarasoye n'indirimbo karirimbo, indirimbo duhava dusozererako King Plata. Hariho Sadbi post nabonye umengo iracari ya nyuma. Yarafise umupira ego. Hariho Rasco na Rasco nawe nyine yarashoboye no kuja kuri presidence kwa Ntare aho yagiye gusinya ku gitabo. Ariko kandi yariyo Enjoni amwe n'uwitwa Makambiano hariya mu ntara Makamba bashoboye gukora, bafise studio nshasha bashoboye gukora indirimbo yo kumusezera. Ariko kandi ikindi abandi bari ivyo bagize reaction ni Natasha. Wari wavuze kuvertir photo zose ni noir, yashize ko noir, yakuye ko ijya photo zose ashira ko noir. Ariko kandi kuri Instagram yiwe yarafuse amafoto yose yo kuri Instagram yose. Nazo yasubiza azotangura gushasha. Yarafise amafoto agera 1000 n'amajana 600. Ego amafoto yose yake Instagram yiwe niwe Instagram ikurikirana, ariko yafashe kicumviyo nkuru yarafashe amafoto yose arayakurako. Ndavuga ko nawe nyene ariko arakora indirimbo umwanya n'umwanya ishobora gusoma. Ego ariko kandi novuga ati mubashimiwe nitwo kwirengagiza Jado Nkurunziza.
Jado Nkurunziza asanzwe akora yitangana cyane cyane kugira ngo akingire ibidukikije. Ni Jado Nkurunziza muri PPF yavuze ati jewe ico bakunda kunyihendako nuko noba ndi umwana w'umukuru w'igihugu. Ego cyane. Ego. Ariko turabonye ama reaction menshi bakakabone nabo nyene kumbure tukibona nabandi bagiye baraposta ku ma statut urazi ko ariko tugiye kumbuga ngurukana bumenyi ndibaza nivyo bavuga ko abantu kumbure navuga ati turatandukanye ngo hariho abantu babita nibaraba extraverti n'aba introverti abatabikorera habona bakabikorera ku mutima hari abadashira kuri stati bakashira kuri stati z'umutima canke kuri page zo ku mutima muri account zacu. Abarundi tugerageza kwibuka ko Imana ikunda Burundi, abarundi tukagerageza gukurikiranira hafi biriko biraba imbere yo gukora iceco cyose tukiyumvira tugasenga kuko ntawuzi umunsi n'isaha. Ego me ico nico gikomeye cyane. Ego twese niho suzoca. Kimwe gusa nuko tumenye neza yuko turi mu ndwi turi ingenzi twatsindaro iwacu ni mwijoro. Amen. Murakoze cyane abariko baradukurikirana, murakoze abadufashije mu biga bw'ivyuma naho utaha. Bye. BTV Burundi presents B News.